iciyumviro c'ibanki y'iterambere y'ugwaruka mu Burundi gikomoka mu ikoraniro ryo gwaruka ku rwego rw'igihugu yo mu mwaka wa 2016 byari byabereye ngahanye mu ntara nziza ya Gitega. Mu nyuma yaho mu mwiherero wa leta wabereye ngahanye ni Gitega muri mukakaro 2016 leta y'u Burundi yaciye isaba ko hashirwaho ibanki yitaho iterambere ryo gwaruka. Bisigura neza yuko aho amahasa yavukiye ni hatambirwa no turatambira no munsi ku mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi. Ibanki izodufasha gushira habona no guha agaciro impano zitandukanye Imana yahaye gwaruka rw'u Burundi, maze tugwiza akazi, tunagwize n'ubutunzi, dukarishe ubwenge n'ingabire zindi Imana yaduhaye. Gwaruka rero muronse umutahe udahomba, umutahe ukomeye ari ibanki y'iterambere y'ugwaruka ngo basahirize mu bwenge n'ubumenyi n'imigambi mufise. Ubu nta gwitwazo rero basoko bari amaze ngo nta usabiriza atengatiye igisabo. Duriwe kandi duhishije kuko abarundi tumaze gutahura ko ugwaruka rutegerezwa gushirwa imbere mu migambi yose. Ibi tubisanga muri wa mugambi w'igihugu jeje iterambere ushira uhera myaka ya 2018 gashika ku mwaka wa 2027 mwe twita mu gifaransa Plan National de Développement. Tubone rero kandi akaryo ko guhimiriza n'abazokora muri iyi banki ngo bazokore nk'abikorera, bakore nk'abakozi b'Imana, kuko ino banki iba iya mbere ivutse mu ndinganizo y'ibwirizwa shingiro rishasha Imana ifise mu kibanza ca mbere. Muze mukore nk'abakozi b'Imana, mukorere abandi nk'abasuku, mubabere abavyeyi, mubafashe gutunganya imigambi yabo kugira ngo ugwaruka rugiye kubitura nk'uko baba ariko mwebwe muhakorera murafasha batonya banyu bene wanyu. Imigambi yose itegerezwa kuronswa ingurane. Murahitamwe imigambi itazohera mu nzira, mugira inama nziza ugwaruka kugira ngo bitunganye neza. Gwaruka imisi yose muri vyose na hose murame murangwa n'umwete, ubwira n'ubukerebutsi, ubuhizi, ubutwari, ubutore bibabere inkingi n'inkinzo, murangwe na ntaryo n'umutima rugabo. Ibyo byaranze basoko n'abasokuruza. Basokuruza bacu barayamaze ngo ubandwa ni wabanda urugi. Mutegereza gufata mu minwe mwebwe nyene kazoza kanyu, mwubahe ababakurira ariko nimubatinye, mubashikirize ibyipfuzo byanyu mufatiye kuri kazoza mwipfuza. Kanatsinda ni mwebwe Burundi bw'ubu na Burundi bw'ejo. Imana yo kwagwiza tunga muri ngaha n'abakunzi bugwaruka. Yemwe leta yatanze akaroro keza, turatanze uyu mushinyo gutanguza ibanki. Namwe bagwiza tunga mwarabaye ugwaruka, mwarabaye abana b'u Burundi, urabarera urabakuza. Shigikira ibanki. Uko mwishigikira murabizi uko bigenda. Muzaba mwishigikiye mushigikiye abana banyu abuzwe n'abuzukuruza. Leta yatanze akarorero hamaraje kandi ku ruhande rw'uwanje gwe no mwaka wa 2020 mvuye n'amabanga amafaranga yose zo ndaronka nzo ndabitsa ngaha hamwe no banki. Isabane mwogera uko nyene muti kubera iki
iyi banki y'iterambere rwaruka izo ari banki ya mbere yaka amafaranga make y'inyungu ku ngurane. Bagwiza atunga namwe barundi bene bacu mukunda rwaruka, aribwo Burundi bw'ubu n'ubundi bw'ejo, zana amafaranga nyunga urwaruka rwinshi ruronka imitahe, kuko hari bamwe bamwe mu mabanki amwe nama nabivuze inyungu ha guteza imbere abenegihugu ahubwo zibasinzikaza. Ndasubiye kubivuga kandi mwabwiza atungamwe mwebwe mutwara amabanki muri ngaha, tabaranya mu kwitiza agatima mpembero, mufata ingendo nyabandi ko barafata kugira ngo mugabanye inyungu mwaka. Abahinga twari kino gikorwa twumvikanye yuko leta twifuje yuko twoshira ku mafaranga 5% y'inyungu, ariko ko twasanze iyo havi homba itaratera imbere bashize ku mafaranga 7%. Abandi bari ku 15 no ku 18 rimwe n'abashaka kuri 20. Gitega waratonesheje